Haleluya. Reka nongere ndabaramutse. Mwaramutse shengero ry'Imana. Hama ndanezerewe cyane kuba mu ngoro y'Imana. Bwa mbere mbanje gukengurukira uhoraho yemeye ko mba hano mwari no shengero. Bugira kabiri ndashimiye abungere naho batari hano tumaze kuyaga uko mwabyumvise maze hano ukwezi kuriko kurarenga nashikiye ku misiyoni aha nyene i Bujumbura nuko narasabye kugira ngo nze kuramutsa ishengero ry'Imana hano barabinyemerera Imana ihabwe icubahiro maze rero kuvugana n'abarongoye ububwiriza nabo nyene bampikaze by'ukuri Imana ibahezagira hama turiko turasezerana n'abungere hanyene Bujumbura barantumana iganuke kugira ngo nze ndamutse ishengero hama nkiri ku ntasho nagiriwe amageme aho twariko turasezerana n'ishengero n'abakozi dusanzwe dukorana nkorera kuri centre kandi nije ndaharongoye hama turiko turayaga n'abakozi n'ishengero n'umuryango wanje barantumana iganuke barambarira ngo aho nzoja hose nze ndabashikirize izo ntasho none rero turabe abikorinto ba mbere igice cyaho ca 15 murongo umwe wa 58 tuce dusaba umuntu umwe ashobore kuhasoma tubandanye n'ibikurikira abikorinto ba mbere 15 umurongo waho wa 58 sinzi ko hari umwe mwaba binyuma yoba yahabonye hadusomere nuko dusome igice cya mbere Paulo yandikiye abikorinto igice c'15 umurongo wa 58 avuga ngo nuko bene data nkunda mukomere ntimunyiganyige murushirize iminsi yose gukora ibikorwa by'umwami wacu kuko muzi yuko ubutame bwanyu atari ubw'ubusa mu mwami amina amen nizo ntasho bampaye murazakiriye murakoze cyane hama murantunga nimwabona agatuguta mwihangane hariya hariho ukuntu hatunganije muri make nkuko mwabyumvise jewe nagiriwe ubuntu n'Imana ndahamagagwa n'Imana nuko navukiye hano mu Burundi ikindi gihugu c'amavukiro iyo turi hano turisanzura kuvuga mu rurimi rw'iwacu amen ariko hariya biratandukanye buri kintu cyose ugikora mu Congereza none rero hariya harakanye ariko intara mbamwo n'intara iri hagati nkuko mwabyumvise yitwa Kentucky ba mu gisagara gikuru capitale commerciale kandi ndahakunda kuko hari kirima idakanye kandi idashushe cyane none rero mu by'ukuri ndashimiye Imana by'umwihariko kuba Imana inteye iteka guhagarara hano mwari no shengero ngo dushobore kuganira ku majambo y'Imana Imana yasize ku mutima wanje nuko turaza gusoma ijambo ry'Imana ariko imbere yuko tuja ku ijambo ry'Imana nagomba ndabagore gatoya hariho ururirimbo nkunda cyane 108
turaririmba ibice bikeya cyo tubandanya n'integuro y'ijambo ry'Imana. 108 mu Kirundi turaririmba bijya bice bibiri bya nyuma. 108 mu Kirundi ibaza ko ntabagoye ko muhaguruka mukagorora intege kugira ngo turirimbe duhereye ku gice cya gatatu. Igice cya gatatu n'icya kane. Jendu mukristo ndumwambukira ndakobeje mu rugendo rwanje ibyino mwisi nabinyuye sigaye ndondera ibyo mwijuru. Jendu mukristo ntara yacu iri mwijuru ku Mana yacu nanzaribayo nanamagorwa abaho bose baguwe neza. Jendu mukristo ico ni kintu gihumure umutima wanje iranyibagi zimibabaro umbandu sekugumukiza. Jendu mukristo uko nikose maze ndengukizwe ngeze gupfa nzogira akanya muneza kenshi nzoba mutiwe ngiye murakoze cyane. Hama rero nkuko mwabyumvise bamwe bahaba bibaza ati mbega uyo n'umusore canke n'umushinga ntabwo napfakaye ndi umugabo mfise abana 6, abana 3 b'abahungu n'abana 3 b'abakobwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka tutagiye kure dusangire amajambo y'Imana yanditswe mu gitabo ca Zaburi igice c'119 umurongo waho wa 11. Ijambo ry'Imana tuza guhagarara ko aho tugiye gusenga canke ritubera urufatiro. Zaburi 119 11 119 mstari wake wa 11. Tusome amajambo y'Imana. Ndibaza ko mwahabonye haravuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje ngo sindagucumureko. Amen. Ndasubiramwo haravuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje ngo sindagucumureko. Imana ihabwe icubahiro. Naya majambo y'Imana tugiye kuganirako. Nkuko nabivuze nagiriye ubuntu bwo gukorera Imana nacaguwemo n'Imana nanje nakuriye mu ishengero. Nararirimbye muri Sunday School École de Dimanche, nararirimbye mu makorari atandukanye, ariko Yesu ampamagara
nukuvuga afise imyaka 30. Amen. None ndakuze mfise 46. Hama nukuvuga nagiri ubuntu nanje kurobanurwa n'Imana nkuko nawe wagiri ubuntu ukaba warakuwe hariya mu isi, ariko no munsi ukaba uri mu baraganwa na Kristo. Haleluya. Yesu yaraduhamagaye, nuko maze guhamagagwa n'Imana nagize umunezero ukomeye kuko Yesu yampinduriye ubuzima. Amen. Ibyahora bimbera inyungu kera byambereye ubuhombe kubw'ijambo ry'Imana. Hama ijambo tugiye guhagararako ni ijambo rivuga kubika ijambo ry'Imana. Amen. Kubika ijambo ry'Imana. Turaza kumanuka hepfo turabe inyungu yo kubika ijambo ry'Imana. Aya majambo y'Imana n'amajambo yahumetswe n'Imana, ni jambo Imana yacishije mu bakozi b'Imana, kuko ibi vyanditswe bivuye ku Mana. Nuko iki gitabo nkuko mubizi ni Dawudi yacanditse. Zaburi gabuwe mu bice bishika 3, ariko ico ngomba kuvuga, Dawudi muramuzi mwese, yabaye umwami wa Isirayeli kandi yaranzwe n'amateka menshi. Ariko mu bwami bwiwe intambara yagiye acamwo n'ibibazo byagiye bitandukana. Yitegereje akaraba ingene Imana yamukuye inyuma, akitegereza akaraba abamuzungurutse. Amen. Akitegereza akaraba ingene Imana yagiye imurokora. Aravuga ngo Mana, muri ibyo byose nta na kimwe cyashoboye kungwanirira, ariko ijambo nabitse mu mutima wanje kugira ngo noye kugira ntega yemwe. Ijambo kubika ni ijambo twese abarundi dutahura cyane. Amen. Ngira n'abavuga igiswahili nabo nyene bararitahura nimba basanzwe binjira ngaha keshi. Nukuvuga kubika bisobanura kuziganya, si kwerega yemwe. Ndiko ndasenga Imana impaye amajambo, ndabaza Imana ati Imana, iri jambo ugomba iki mwari no shengero? Kandi iri jambo ndarabimaranye iminsi riri mu bugingo bwanje. Naragiriye ubuntu kundwi zibiri zikurikirana y'uruhimbi nari ku misiyoni ngaho, ngiye hariya ndiko ndasenga Imana impa ijambo ryaho. Ariko Imana imbarira iri jambo kubika. Kubika bisobanura kuziganya. Umuntu arashobora kubana amafaranga menshi uko yobangana kose, kugira ngo wirinde kuyonona canke wirinde ko boya gutwara. Nukuvuga umuntu akayabika, akuguruza konti, akuguruza nukuvuga uburyo bwo kubitsa, akabika amafaranga. Nuko hari igihe umuntu ashobora kwisamara ko iyo atakoresheje neza rijya jambo ry'ibanga, nukuvuga bakagutwara ubutunzi bwawe. Hariya rero turi harimwe abasuma bakomeye cyane. Shaka gusanga amafaranga yawe bayakuyeko, bafise ubuhinga bukomeye, canke bakibisha internet. Ariko nukuvuga iri jambo kubika, Dawudi yitegereje ibibazo yagiye acamwo, yitegereje intambara zitandukanye, aravuga ati Mana yo mu ijuru, kuba nkiriho nuko wanzigamye. Ariko aravuga ngo ikintu gikuru, nabitse ijambo ryawe.
mbega nawe warabitse ijambo? Haleluya. Warabitse ijambo. Nuko yitegereje icubahiro yahabwa, arabona ko ico cubahiro ataco co mumarira adafise ijambo. Aravuga ati naho mfise ubutunzi, naho ndi umwami yubahitse. Murazi mwese amateka yaranze Dawudi. Dawudi amaze kwica Goliyati, kuko cari gihe abafilisitiya bahama cyane, bahahaza ubwoko bwa Isirayeli, kandi habaye intambara zitandukanye. Ariko Dawudi mu gikuriro ciwe yakuze yubaha Imana. Dawudi yagendanye n'Imana kuva akiri muto. Hama rero aravuga ngo Mana, nubwo abantu bondirimba, nubwo abantu bo icubahiro, nubwo nogira amafarasi akomeye, nubwo nogira indege, nubwo nogira imikogote, erega mwisi hari habahigwe, si kweli? Kandi naha barimwo. Amen. Barimwo cyane. Nama nkunda kubwira ubwoko bw'abarundi bari hariya, ndabwira ati burya ntimwiyumvire ko mufise amafaranga gusumba hariya twavuye, hari habamerewe neza, si kweli? Amen. Ariko hari ico dufise cyane gikuru, turafise umutekano. Amen. Ntabo baguzi ndigera mbonayo, kuko iyo utonze kwa muganga nta uguca imbere ngo uyu n'umukuru, wewe washitse kare ni uvugwa. Haleluya. Kandi umwana yicarana n'uwundi, ujya bayi wa mbere ni wahabwa umudari. Amen. Dawudi ibyo byose abyitegereje, yitegereje aravuga ngo Mana, ikintu cyambere gikuru nuko nabitse ijambo ryawe mu mutima. Kuko iyo umuntu adafise ijambo ry'Imana aba nk'abandi bose mwisi. Ikintu kidutandukanya n'abisi ni ijambo ry'Imana rigenda rikura muri twebwe, rikaturinda kugwa mu cyaha. Iyo ijambo riri mu mukristo, iyo ijambo riri mu mukozi, iyo ijambo riri mu gwaruka, iyo ijambo riri mu ishengero, abakozi b'Imana ntibamene ku mutwe. Haleluya. Nukuvuga iryo jambo iyo umuntu agiye kugwa mu cyaha riramuzigama, rikamugarura, rikamwegereza aho Yesu ari. Ijambo riri muri wewe rihindura ubugingo bwawe uko wari umeze kera. Haleluya. Uko wari uri utarakizwa, abantu bakwitegereje bakakubona mu Imana. Haleluya. Bakavuga ati uriya muntu ni by'ukuri yarakijijwe. Iyo bisi bakwitegereje, niyo uri mu isoko, niyo uri kuragenda mu mabarabara, abantu babona mu ishusho y'Imana, kuko ijambo riri muri wewe ubutatu butagatifu. Nukuvuga buba muri wewe. Amen. Dawudi rero yitegereje byose, hariho ijambo yavuze ryiza, yitegereje Imana araraba ngo asanga ngo ni ya. Haleluya. Nukuvuga mwa bino bihe turimo, ibi bihe by'amajambere, ibi bihe by'iterambere, ngoma ndababwire, nimubona hariya ko hari kamera mu ishengero ndongoye, hariho abariko barakurikirana ubu barambona. Amen. Bahora bambarira ati mu kinama basomye ijambo, ati kandi nabonye ababwiriza mu kinama n'abakozi b'Imana. Izi kwaya nyinshi barazizi. Nukuvuga mwibi bihe turimo, ubuhinga bwa none, ubwenge bwa benshi bwiyongereye, bisaba ko tuzigamwe
kandi ijambo ritari muri wewe nta bugingo buba muri wewe. Nukuvuga ishengero ry'Imana abantu bazokumva inzamba ugwaruka baturirimbiye neza ngo imisore ya kino gihe myinshi yirukiye mu mafaranga, abandi bagiye bakora mu kugaruka kwa Kristo. Nukuvuga utari mu ijambo ry'Imana inzamba naho izovuga ntuzoyumva, kuko Yesu yavuze ngo uwunyakiriye aba yakiriye data, kandi data ari muri jewe nanje ndi muri we. Amen. Turaza gufata karorero k'uyu musore yabitse ijambo ry'Imana mu mutima, Yosefu. Turasoma Itanguriro 39, turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho wa 5. Ndaza kukubwira inyungu ikomeye yo kubika ijambo ry'Imana, nk'uko Imana yagombye ko dusangira aya majambo y'Imana. Imana irabona abantu bazigamye umwambaro, Imana irazi abantu bazigamye ijambo ry'Imana, kandi Imana irazi abatari mu ijambo. Dusome Itanguriro tunyarutse kugira ngo tugende n'umwanya. 39 ndibaza ko mwahabonye. Yosefu yipfuzwa n'umugore wa Potifari. Dusome 39 murongo waho wa mbere. Yosefu bamumanukana muri Egiputa, maze Potifari umunyegiputa mugendanyi wa Farao yaganza abacungera umutekano wiwe, amugura n'abashumayeli bamumanukanayo. Horaho abana na Yosefu, bituma ibyo akora byose bija imbere. Aba mu rugo rwa shebuja umunyegiputa. Shebuja abona yuko Uhoraho ari kumwe nawe, kandi ko Uhoraho yatumye atera imbere mu byo akora byose. Yosefu atona kuri we aba ingendanyi yiwe, maze amugira umukuru wo mu rugo rwiwe, amuzeza ibyo afise byose. Maze uhereye igihe yamugize umukuru wo mu rugo rwiwe, akamuzeza ibyo afise byose, Uhoraho acaha umugisha urugo uwo munyegiputa kubwa Yosefu, umugisha uba kubyo yari afise byose byo mu rugo n'ibyo mu ndimiro. Imana ihabwa icubahiro. Nuko uyu musore Yosefu ndazi ko mumuzi cyane. Uyu musore Yosefu yabayeho mu buzima budasanzwe. Uyu numwe mu bana ba Yakobo. Yakobo yari afise abana 12. Yosefu rero yari umuhererezi, yari mu bana ba nyuma. Yosefu yagize igikundiro ku babyeyi. Yosefu yagendanye n'Imana. Yosefu mu mibereho yiwe yakuze yanka ibibi. Yosefu yakuze atinya icyaha. Icyabituma muri we hariho nukuvuga urutonde rudasanzwe rw'ijambo ry'Imana. Yosefu amaze guca ubwenge, Yosefu yakuze amukunda cyane. Se yakuze amukunda cyane. Amen. Bibiri tubwira ngo mbere yamushoneshereza n'umwambaro utandukanye no wabandi. Mbega abavyeyi mwishengere, murafise abana nanje ndabafise, ukunda abana ku rugero rumwe. Hari igihe usanga ufise umwana abangutse, ugasanga ufise umwana iyo umuhamagaye adashobora kumara isegonde 2 ataragushikira, acumva ijwi gusa akacaza.
Yosefu akundwa na se, ariko bene se bibatera ishari, kubera ko Yosefu yakuze yanka ibibi ibyo bene wabo bakora, ariko muri we harimwo Imana, muri we yagendana n'Imana, ijambo ry'Imana yaririmbura ku murango no mwijoro. Nukuvuga rero harageze higihe Yosefu ibihe yabayeho se arabona ko uyo mwana atavugana neza nabo bavukana, ariko mu nkurikire navuze ko ahantu turaza kuhateba cyane, niryo jambo nza guhagararako ryo kubika ijambo ry'Imana mu mutima, wumve inyungu yo kuba mu Mana, wumve inyungu yo kuzigama agakiza, wumve inyungu yo kugendana n'Uhoraho. Yosefu nukuvuga umunsi umwe ngo arota inzozi, arose inzozi azibwira bene se, azibwira na se, aravuga ati jewe nabonye imiganda yose uko mungana, umwe wese afise umuganda wiwe, mbona umuganda wa Rubeni mbona uguye hasi imbere yanje ngo gi, aradondagura kuwa kabiri, aravuga ati uyu muhungu ga wewe nibiki? Amen. Erego mwicaranye niyo utaba amaso ngo ucunga agakiza kawe uzigama ijambo, uzomubonera hariya hejuru. Haleluya. Uzomubona wamuhamagaye hariya muri presidency, si kweli? Ega Imana nihindura promotion. Haleluya. Imana nitanga promotion, Imana nitanga umugisha, ariko cyane cyane abantu bagumye mu Mana, abantu bazigamye ijambo. Amen. Yosefu amaze gusobanura izo nzozi ngo bene se bashishikara kumwanka birushirije. Bugenda bibiri banga yufise ingabire z'Imana, Imana yasize muri wewe, Satani yinjira muri aho nyene, azokovya maka izo ngabire, utabaye maso uzosigara ugaragara. Yosefu rero ndoto ya kabiri niyo yatumye aca noneho ibintu bikomera, ngo ararota abona inyenyeri 12, ngo abona zose ziramwunamiye, ngo na se wiwe na nyina bose bakubita inkoro. Amen. Goma ndakubwire nubwo uri hari inyuma, nubwo umengo ntibakuzi, nubwo umenga ibyawe byarahevyiwe, ariko ngoma ndakubwire niwe zigama ijambo ry'Imana, ingero y'Uhoraho irateguwe. Haleluya. Yesu arakuzi, nturondere kumenyekana hano imbere, ariko urondere kumenyekana hariya kuwaremye ijuru n'isi, uzoronka umugisha ukomeye. Yosefu kuko yazigamye kugororoka, birakomera, nuko bamugira ishari ryo kumwica. Murazi byose sindabidondora, ariko nukuvuga ngo ico gihe samutuma kuraba bene se, amutumyeyo Yosefu, nukuvuga bamubonye barondera ingene bamwica, bamugurishije intete z'ifeza, yagurishijwe nkuko Yesu yaguzwe. Haleluya. Yosefu mu nsobanuro y'ijambo ry'Imana agereranywa no kuvuga marushwa amufashe ni nkajya Yesu yamufashe, yihakanywe na bene wabo. Haleluya. Na Yesu yaje mu biwe, ariko abiwe ntibagizene, kandi abiwe nibo bagizene. Nukuvuga Yosefu bamaze kumugurisha, naho yagiye mu bibazo, naho yagiye mu ngorane,
ntiyigeze yihakana Imana. Yosefu amaze gushika akagurishwa na bene wabo, bakamugurisha n'abashimayeli. Abashimayeli no kuvuga bari abahungu bavuka kuri ya nshoreke, ariko bose bari basangiye se, kiretse ko ba nyina aribo bari batandukanye. No kuvuga baramugura bamumanukana muri Egiputa, ngo ashitseyo agugwa n'uwarajejwe umutekano w'umwami wa Egiputa. Siko twasomye gayemo. No kuvuga agugwa n'umuntu ari muri protokole ya prezida yaganza Misri, kandi yo Misri ico gihe niyo yari puissance mondiale. Amen. Ega mu ngoma zose zagiye zibaho ku isi, Misri niyo yabaye iya mbere gutwara. Amen. Nyuma ya Misri harabayeho Babuloni, yavuye habaye ubwami bw'Ubumedi n'Ubuperesi. Ico gihe rero nukuvuga Misri niyo yavuga rikijana. Hama rero Yosefu amaze kugerayo, twasomye ngo Uhoraho amuha kugira ikiganza ciza. Amen. Mbega ikiganza c'Uhoraho kiri kumwe nawe. Iyo uri mwa bya bidandazwa byawe, uri kuragenda mwa bya bibazo, uri hahandi utayobewe, uri muri bwa butegetsi, uri hariya, ikiganza c'Imana kiri kumwe nawe. Yosefu amaze kuba ari hariya, aribuka ko hari ijambo riri muri we, yari afise isezerano ko azoba umukuru. Igituma abantu benshi bananirwa iyo bageze mu bibazo baca bibagira, bakibagira ko hari ico basezeranye n'Imana. Amen. Nimba turi hano mu ngoro y'Imana, nimba duheba ibyacu, hari ico Yesu yatubwiye. Nimba ndiko navuga ubu butumwa, hari ico Yesu yambwiye, hari isezerano Yesu yampaye. No kuvuga Yosefu ari aho hantu, no kuvuga ngo abanyarugo bose bari aho hantu bakorera uwo mukuru agendanira umwami. Ngo Yosefu kuko wewe yari umwizigirwa. Erega iyo umuntu ijambo ry'Imana riri muri we, nabivuze mu ntango, hariho ibimuranga. Haleluya. Hariho inyenyeri iri hejuru yiwe. Amen. Erega iyo nyenyeri yawe ijya nyene Yesu yagushizeko. Amen. Ntizozima Yesu azashikije isezerano, kandi ntizokuvako. Ico usabwa wewe nk'umuntu yakiriye agakiza, ico usabwa mwiki gihe kidasanzwe nuko utahura ko hari ijambo Yesu yakubwiye. Yosefu yiberaho, no kuvuga ngo mbere na shebuja ntiyagize ico yinona, ngo amuzeza vyose ukuyemwo umugore wiwe. Ibindi vyose ngo ntiyagize ico yinona atari ukujya no kunywa. Ariko rero Yosefu kandi ngo yari umunyakaranga, yari umusore arabitse. Iyo Bibiliya ivuze umunyakaranga, nukuvuga abari umuntu yabumbitse mu buryo bw'umubiri. Nukuvuga ngo uwo musore amaze kuba araho, Satana cyangwa muri muka Potifari atangura kumushima. Iyo ufise ingabire yo gukorera Imana, Satani ijya ngabire nyene tijewe nije mfise ijwi rya mbere, kandi hajya ntahagaze hajya. Ati korale ntishobora guhagarara, ati jewe nahagaze mvuga ubutumwa. Nigeze kuvugana n'umuntu umwe, umukozi w'Imana, sinomuvuga izina,
kandi yari umwe mu barongoye abandi. Arambarira ati jewe iyo mvuze ubutumwa abantu bose bihanira rimwe. Namubwira ati waraguye Mutanga, banza usubire kwitangurira. Haleluya! Nukuvuga igituma abantu b'Imana banyagwa ijambo ry'Imana ingabire zikakwa, nukuvuga Satani acazana ubwibone. Ubwibone nabwo bunyuranye n'ubugombe bw'Imana, kuko mu byatumye Satani akorogwa ntiyakorowe nuko yibye, ntiyakorowe nuko yatukanye, yakorowe no kwishira hejuru. Imana itubabarire cyane. Hama rero Yosefu amaze kuba araho ibintu bikagenda neza. Iyo uri kuradandaza ibintu bikagenda neza, ukaba uri hariya muri position wahawe ibintu bikaba bigenda neza, ariko iyo Satani amenye ko hari ibanga riri muri wewe azokuzunguruka, utabaye maso uragwa hasi. Yosefu rero wa mumama aramubwira ati rero burya naragushima, ndagomba ko tujyamana. Yosefu agize ati apana, jewe ndumugurano. Amen. Erega turabagurano ba Kristo. Amen. Twaguzwe amaraso y'igiciro, urumugurano. Nukuvuga aramubwira atekaye sinokora icyaha nk'icyo ngo ncumure ku Mana, ncumure no kuri databuja. Ngo akomeza kumuzigiriza, akomeza kumwizingira ko, ngo kugezaho Yosefu yinjira ngo gukora igikorwa ciwe. Wa mugore aramugenza, aramukurikirana, ngo abonye ko atabandi babibona ngo amusumire impuzu. Kuico gihe ngo bambara urubega, warambara urubega nukuvuga ugakenyera, ngo arasumira. Basumiye rero Yosefu bamurekerana niyo mpuzu, ngo arasohoka. Amen. Ibihe birakomeye. Bo kuzanira umuliyoni w'amadolari ati rero ihakane Yesu, kandi ibyo bihe birahari. Muri Amerika ari ahantu winjiye ugasinya baraguhereza ibihumbi byinshi kweri by'amadolari, ariko ishengero ryanditse ko Lucifer Church, uw'ishengero rya Luciferi, nukuvuga ukawehebye ijuru. Kweri abasore mugabe, abamama mugabe, abapapa mugabe, Satani azokwinjirira muri ubwo bukene canke muri ubwo butunzi. Ati reka nze kwinezereza hariya, ati reka nje Buraya, nje muri Angleterre. Jewe mfise passport international, sindiko ndiyemera. Nukuvuga ibihugu birenga 50 ndabigenda, kandi nta nubwo visa bahita bagonga biruka. Ariko ngoma ndakubwire, nukuvuga abantu benshi baranduje umwambaro kubera kuzigama ibanga, bananiwe no kuzigama ibanga bahawe n'Imana. Ngoma mbwira ishengero rya Kinama, muzigama gakiza mwahawe, kuko twaguzwe amaraso y'igiciro. Yosefu yari umugurano, yaguzwe nk'uko Kristo yaguriwe. Nukuvuga twaraguzwe, turi inyego ya Kristo. Yosefu rero araho amazi arenga inkombe, ariko nguhoraho yari kumwe nawe. Amen. Ora hazogendana nawe, nubwo bazokwagiriza ibikomeye, nubwo bazovuga ngo uyu twamubonye ari muri ibi, urazigama rijya jambo. Haleluya. Urazigama kaya gakiza. Misore ya kino gihe ati rero jewe, ati nashimwe n'umukobwa wa fulani, ati mbonye vewiti hagaze hajya n'inzu y'igorofa 5, nzogenda ncumure ariko nongere nihane. Oya kuko ibyejo ntabyuze.
ibyejo ntabyuze, ariko Yesu azi kazoza kawe. Haleluya. Yosefu rero ngo shebuja amaze kuza, wa mugore atanga raporo, aravuga ati raba kagakengere watuzaniye umuntu aza kutugana. Erega Satani iyo abonye yaguhushije acagenda akavuga hariya ati nimubona, ati raba wa muririmbyi, raba wa wundi, raba. None nimuzi ko na Yosuwa yigeze kumurega? Nukuvuga shebuja amaze gushika yafashe decision definitive, navuga ati okay, hariya muri prison. Amen. Kugira uteguye gushike ku byasezeranye usaba guca hariya. Haleluya. Kugira ushike mu masezerano y'Imana usabwe guca hariya, ubanza uhingurwe. Hariya ahantu Imana isabwa kugushikana, kugira ubanza uhingurwe utegurwe. Amen. Abisirayeli bavuye muri Egiputa, Imana yabanje kubacisha mu kiyaga kugira babatizwe kuba ba Musa. Haleluya. Imana ikora igitangaza, ibintu byabaye kuva na Yesu ataraza turacabisoma no munsi. Haleluya. Ijuru ryarateguwe ririho, maze kuginjira mu kabiri ijuru. Yesu amaze kumpamagara navuze ati jewe ko wanshimye ko ndagukorera, agomba ndagusaba ibintu bibiri. Haleluya. Nukuvuga ijuru ririho, ariko nijya batanduje umwambaro bazigamye kugororoka. Wewe wazigamye kugororoka, wewe wihanganiye uruhamo, ukihanganira ubukene. Bujya kuba mu gisagara ntibyoroshe. Amen. Kweri muri etazini ntabwo wiyumvira ngo nza gusomesha umwana gute, ibyo ni ibikorwa bya leta, ariko hariho ibindi bintu bitugora. Ibise ishure buri gace icaho igatora abana bagafungura ku ishuri kugeza barangije imanite. Uko nukuri Yesu ndigera ndabatangira ni 11 n'amasakoshi batwara baratanga n'amakaye. Yego hano umwana ari wa mbere abitora neza araronka imfashanyo akiga bourse, bakarangije university na maîtrise baramurihira kiretse doctora gusa. Haleluya. Ariko hari ibitugora, nukuvuga ubuzima bwo mu gisagara buragoye, bisaba kuraba imbere ugapanga neza budget. Ariko ngoma nakubwire abatanduje umwambaro bazigamye babizigirwa, bagatanga ikigira 10 neza, bagakoresha uburyo bafise babikije mu ijuru. Amen. Ariko ibyo ufise utabikoresheje mu Imana ntacyo bimaze, kuzobisiga mu isi. Amen. Yesu anjanye hariya hejuru, ngezeyo sinibutse ko mfise abana kwe. Amen. Kandi madame yari mukiriri, ndavuga ati rero Yesu, jewe rero ndakunda gusiguza Imana, ndagomba mbarire ko mpagaze neza. Haleluya. Ndagomba kumenya ko ndimwo. Amen. Mbega mubo yakirishije amaraso urimwo, urabyumva mu mutima kurimwo. Utabyumva igihe nicyagera uze turagusengera urondera umwambaro mushasha kuko ishengero rigiye kuduga. Kuvuga jewe mba muri ivyo bi, ariko ico ngoma ndakubwire gikuru urabe ko uhagaze neza mu ijambo. Haleluya. Urabe kurimwo. Yesu anjanye hariya rero uri mu ijuru by'ukuri, uhabwa ubundi bwenge butandukanye n'ubwo wari ufise. Jewe kweri ndi ku ishuri ndahejeje lisansi ngoma nje kuri maîtrise, ariko ngoma nakubwira ngezeyo hariya nukuvuga nsanga ibyigisho ritigeze kubona
ivyo ntigeze mbona ku isi. Asugende no muri Belgique yonyene zosanga hakayangana ingene hateguwe, ariko Amerika nayo irenze Belgique. Nukuvuga ngezeyo sanga n'ahantu hashajije, ngezeyo ndavuga ngo naho napfuye singomba gusubirayo, nzokwigumira hanyine. Sinibutse ko mfise abana batoye. Amen. Agomba ndakubwire wewe wabitse ijambo uri umuhigwe. Amen. Wewe wabitse ijambo mu mutima, iryo jambo niryo rizokunganisha n'Imana. Iryo jambo hama rero Yosefu ngo bamuterera mu ibohero, ngomba mvuga ijambo rikomeye hajya ku murongo wa 5. Ujya murongo wa 5 no kuvuga kubera ko Yosefu yari umwizigirwa yankibibi akagendana n'Imana, ngo Imana iciha umugisha ugoruka kagushira mu kazi kugira ngo ukore cyangwa udandarize umuntu. Ati rero reka nze ndarenza ko kugira ngo ajya hejuru ndayatware. Uri umukristo urabe neza. Nukuvuga Yosefu ivyo yakora byose, naho yari umugurano, naho yari mu rugo rw'abandi, ngo ntaho yigeze aboneka kwa gasembwa. Nukuvuga ngo Imana umviriza newe inyungu yo kugendana n'Imana, inyungu yo kuzigama ijambo, aguma mu masezerano y'Imana, aguma aho Yesu yamusize, aguma mu ijambo ry'Imana, arazigama ijambo bituma rimuzigama. Nukuvuga ngo Imana ikimuha umugisha ngoroka. Ngoma ndakubwire ibyo ukora byose, uri mu kazi ka leta, aho uri hose, ni waguma mu ijambo ry'Imana, bazoguqualifyinga, bazoguha qualification, babone ko uri umukozi akwiye, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo dufise umukunzi tuvugira mu ijuru, ijuru rizomanuka rihezagira igiko gukora, bituma abantu bakubona ukundi. Haleluya. Dosiye yawe bazoyishira inyuma bayishira imbere kubera ko ijambo riri muri ho. Haleluya. Eka rero ndakubwira wibutsa amasezerano Imana yaguhaye. Haleluya. Ibutsa Imana, ibutsa ivyo Imana yakubwiye, kuko Imana Dawudi yavuze ngo guhera kera nkiri muto ntabwo nigeze mbona iki umugororotsi yahebwe. Haleluya. Ariko mu ishengero hari hamwe abacitse intege bavuga bati byanje Imana ntibibona, iravyirengagiza. Imana yaranyibagiye, Imana amasezerano yanje burya kwari ukurota gusa. Harimo abantu bavuye mu masezerano, harimo abantu ijambo ritari muri we, ariko ijambo riri muri wewe, ijambo rirarema, ijambo rirubaka, ritanga iyindi vision, ritanga vision ishasha, kuko Yesu yari muri wewe, umva amahoro. Amen. Urashobora kuba n'ibibazo mu rugo, urashaka kuba n'ibibazo mu mashuri, urashaka kuba n'ibibazo nawe muhereranye mu buzi, ariko ngoma ndakubwira ibuka ko hari ijambo Yesu yasize muri wewe. Amen. Muhamagare. Yabwiye Yeremiya ngo mpamagara nanjye ndagirane ndakwita nkwereke ibigize nte, ibyikinze kugira ngo ubibone usaba guhamagara Imana. Imana uyigira iya mbere muri wewe, niho uzobona amahoro, n'ibyawe bizogenda neza. Ndababwire mu bihugu bigoye kwinjiramo, etazini ni ya mbere, etazini ni ya mbere. Mungere wacu Samuel yigeze kugarukira ku kibuga cy'indege inshurize aje muri etazini, ariko ngoma ndababwira iyi Imana yavuze ngo caha yuguruye ntawugara. Amen. Yuguruye
ntawugara. Kugira Imana iguha umugisha, kugira Imana ishirako isinye ku vyawe, usaba kuraba ku mwambaro wawe utunganizwe neza, wogejwe mu maraso. Usaba guhagarara, usaba kuziganya, usaba kuraba ko rya jambo rimwe wigishijwe, zangabire wahabwa ubiheshejwe kurambikwa kuko ibiganza n'abakuru ko ziri kugikorwa. Amen. Je Imana igihe yampamagara naciye mu cyumba cy'amasengesho. Haleluya. Imana irambara ati cyajya nyene niho hari ufunguzo rwawe. Amen. Bw'abantu benshi batinya kwisonzesha. Mandakubwire nutisonzesha ngo ufate umwanya wo gusenga, hari ibizogucika. Amen. Mani maze kumpamagara, mpamagagwa n'umusore. Murazi ko Pentecoste idasengera abantu batarubaka, kandi nibyo kuko harimo intambara nyinshi bisaba kusaba kuba ufise umufasha. Haleluya. Nuko Imana irambara ati okay, genda hari ndangana damarara. Imana ibanze ncisha kwa gakoni, yego Imana yagukunza iragukangira. Haleluya. Yosefu yabanje kumucisha hari ari kiriko ramutegura kuzobasegaba. Haleluya. Yabanje kumucisha hari aramanuka agera mu ibohero, kandi umaze kugera mu ibohero nukuvuga ukaba mwirinde babagenzi bose wari ufise uzobahamagara nibitabe. Umaze kubura amafaranga yo kuri haruwaye yo kuri inzu uzohamagara babandi bose. Imana yugara imiryango ariko izobiri kirapimike kwizera kwawe. Haleluya. Irabe ko bimwe wigishwa rya jambo riri muri wewe ko kirimwo. Yosefu rero abiyo nukuvuga ngo haba igihe abo bari bafunganye, kandi rero Yosefu yabaye umwizigirwa. Mbe wa musore we uracari umwizigirwa, wa nkume uracari umwizigirwa, mama na papa muracari abizigirwa, bakozi b'Imana tuba bizigirwa. Haleluya. Niho byose byugariwe, kuko ibitubonesha amaso byose bizorangira, ibi byose tubona bikayangana. Sengero za hariya sinini cyane, mugabo winjiyemo avuga ati urusengero barukozemo gute kwe. Hari urusengero nigeze kwinjiramwo mbona kubibambasi n'amadiyama n'amahoro, ariko ibyo nibyo mwisi. Haleluya. Hari ibyo Yesu yatubikiye, hariho Yesu ibyo atanga bitandukanye n'ibyo. Amen. Mwijuru bagenzi ni heza, mwijuru ni heza, mwijuru ni heza. Nubu Yesu yovuga ati genda sinibuka abana Yesu azomenya nabigenza, ariko mwijuru hatandukanye na Tanzania, hatandukanye n'Ubwongereza, hatandukanye n'Uburundi. Intara ndimwo isumba Uburundi nk'inshuro zitatu. Ni leta, kuko ibihugu bya hariya n'amareta yishize hamwe. Ariko ngoma ndakubwira, amen, wewe uri mu Mana urahiriwe, ibyise ntibigukange. Hama rero ngoma mbandanye ijambo kugira ngo sindabarambire, ariko hari ico ngomba kukubwira. Nuko Yosefu ngo baramujana baramumanukana no mwibohero bamujyamikayo, ariko ngo umunsi umwe bafunganywe ngo barota inzozi, barose inzozi. Hama rero baravugana batireka Yosefu abitegereje, babyutse mu gitondo, kuko ngo niwe yanabaganza mwibohero. Erega ubutware buhera hali hasi. Haleluya. Ubutware buhera hali nyene. Imana yagucaguye, aho uzoja hose uzomutware. Amen. Aho uzoja hose. Maze gushika muri Tazini, nari nkiri umuvuga butumwa, baranyitegereza bavuga bati uyu niwe azoza atanga raporo. Amen. Ane ndavuga ati kae nta Cyongereza ndamenya ndacaciga ati ni wewe nyene. Amen.
Yosefu ari hariya nukuvuga bamwitegereje yitegereje bariya bafungwa bagenzi we ababona barijiriwe. Amen. Mukozi ari mu Imana iya kwitegereje anati ujya muntu ari mu bibazo hariho urugero yarariko yaruvuyeko. Amen. Bitegereje arababwira ati okay nibiki ko mumeze uko. Amubwira ati twe twarose inzozi uko nuko nuko. Umwe ati mu minsi 3 zo wasubijwe mu bikogo ariko tugirene. Uwundi nawe ati mu minsi 3 bazabaguciye umutwe. Amen. Aho hantu murahaza ubandanije gusoma hajya nyene. Nuko ariko rero ngoma ndababwira ibanga. Yosefu araho nyene ararindira ko azomwibuka ya minsi 3 iheze bamusubiza mu bikogwa acaribagira. Amen. Hari abantu mwahora mwandi nyanya hamwe amaze kuronka pajero bace bibagira ko mwari kumwe. Hari nabo wagurana umutahe ariko numuze barakwibagiye. Cyangwa umwe mwigana amaze kuronka promotion yaciye yibagira kubera kisa Imana itaragera, kubera ko hari ahantu usabwa guca, kubera ko ukiri kurategurwa. Ujya mutama yarabaye prefe wanje uri hariya yarabaye prefe nona ntiwiti. Amen. Ni yaracibuka ko noba nagize muri etazi. Amen. Imana nihindura amateka. Haleluya. Imana nihindura ibihe. Uwo mwami agaba ibihe. Uwo mwami azi ubugingo bwawe, azi iryama ryawe n'ibyuka ryawe, agufitiye iganuke, uzigama ijambo muri wewe, igihe cy'Imana kizoshika. Ntukangwe n'ibihe. Amahera yanje yabaye ibyatsi. Oya, rekeraho. Ntukangwe n'ibihe. Imana irafise umugambi kuri wewe. Haleluya. Hama rero hari ijambo ryanezereye. Mama ndakwibira ibanga abagukengera hariho umunsi bazokubona mu bundi bwiza. Haleluya. Ababona katacumaze. Amen. Nukuri kweri uri muri etazi ni kugira umuduga no kutawugira. Ntabwo ari ibintu bikomeye cyane. Etazi na makinga amamodoka ni nk'amakinga. Amen. Ariko gahara babona imodoka zizimbye. Nukuvuga rero ariko ngoma ndakubwira igihe cyo gutabagwa twawe bose bazobimenya. Haleluya. Yosefu rero ngo biragera higihe iyo usomye hariya itangurira na 1:14 uri kurasoma ry'amajambo nukuvuga ngo umwami arahangayika arota inzozi akoranya aboroshe n'abahambaye barananirwa ariko harondegwa nde umwe yazigama ibanga, umwe yazigama ijambo ry'Imana niwe yaragezweho. Amen. Hama rero ngo bose bakamenye harimwo n'abantu biga ibintu by'ubuhinga science n'ibiki. Amen. Ngo baraza ngo haburamwo n'umwe ariko Imana yagomba gushitsa iki isezerano Yosefu yamubwiye kuva cagihe yabwira ba Rubeni tinabonye uruganda rwawe Rubeni gunama hasi ngo gi Rubeni ngo jahariya ngo urashaka kunkengera nkuko ndi ari je navutse imbere. Ntiyamenya ko hariho ibanga ry'Imana. Amen. Nibuka iri kwishura aho mu Cibitoke ndabwira mukuru wanje tire mukuru wanje ndafise inzozi ko nzoba uwo hejuru. Haleluya. Ahambara tugenda hari asha wahaza ubugari bw'imyumbati. None rero yahoza bimbarira ngo sha ngo nguri kwinyenyeri. Ngoma nakubwire inyenyeri iri hejuru yawe yizigame guma mu gakiza wahawe
ifise umugambi kuri wewe kandi nutabyizera biragucika. Dusome hajya ahantu kugira ngo twerekeze guheraheza. Amen. Dusome hajya ahantu ndaza kukubwira irindi jambo Imana yambariye. Amen. Dusome hajya ahantu ine na rimwe hajya nyene twasomye ine na rimwe jya murongo waho wa 14 abariho dusoma. 14 tanguriro. Maze Farawo atuma guhamagaza Yosefu bamukura mu ibohero giturumbuka, arimosha yambara izindi mpuzu arenguka kwa Farawo. Amen. Haleluya. Bamukuyeyo gute? Amen. Reka kugwana n'Imana, ibya Imana irabizi. Amen. Nuhangayike ati ko batangize pastor, ko batangize diakoni, ko batangize mwarimu. Oya, rekeraho. Iby'Imana ntugobera, wowe gomba mugakiza gusa. Haleluya. Yosefu ngo ari mu ibohero hariya ayaribagiwe, batibuka ibyiwe n'umuryango wese ugiko yapfuye, ngo bamukureyo giturumbuka. Aramubwira ati baraguhamagaye. Uraza umufungwa hari igihe imishatsi ba yarameze nabi, imishatsi yarabaye nka gisa n'umwavu. No kuvuga ngo baramukura arimosha, bamwambika impuzu z'inyambara bami, arenguka imbere y'umwami, yurizwa ku ifarasi yarungitswe n'umwami, arajanwa imbere ya Farawo. Ageze yavuze ijambo rikomeye. Farawo aramubaza ati ni wewe gasobanuzi? Avuga ati Imana inkoresheje ndakora. Haleluya. Nawe bigomba kuvuga uko nyene. Amen. Ngo ashitseyo arahagarara, ahagaze rero aravuga ati aboroshe bose n'abahambaye abaganwa abashikira nganje. Murabona ubwongereza burongowe n'ubwami, no kuvuga bose bazungurutse bumviriza ijambo riva muri Yosefu. Baramwitegereza ingene yasonze mu ibohero, atujyaza kuvuga ibiki, ariko ntibamenya ko umwami w'abami ari kumwe nawe. Amen. Reka Imana ikuvugire, reka kurondera kwigwanira, shira ibyawe kwa Yesu. Yesu kugira atunganye ibyawe. Amen. Yesu arazi kufisa ingwara, Yesu arazi kufisa amarushwa, Yesu arazi kufisa agahamo, Yesu arazi ko ibyawe byibagiranwe, ariko warabizi. Amen. Abantu reka bakwibagira, reka bareke kugutumira ku munsi mukuru, kuko abantu mu isi batumirana ku byicaro. Reka bareke kugutumira, ariko ijuru rikumenya. Haleluya. Amen. Jewe kweri navuke mu muryango ukenye, twarakenye bivanye n'ibihe twagiye ducamo, ariko kera papa yarafise amahera, yafise n'ibibanza mu isoko. Ariko ngomba ndababwire, kuko Imana igufise ku mugambi, kuko Imana izi ibyawe, erega irabizi. Yesu arabizi, Yesu arakuzi, Yesu arazi intambuko zawe zose, arazi abasenga mu kuri n'abadasenga mu kuri, arazi abananiwe bavuye mu gakiza. Arengutse rero abantu bose baritegura ati reka turabe, ariko isaha y'Imana yarishitse. Amen. Aramubwira ati iyo myaka izo nka indwi wabonye zivyibushe ni imyaka indwi y'agahimbo, izokurikirwa n'imyaka indwi y'inzara. Yosefu abantu bose baca bugufi baravuga bati twakura he umuntu nk'uyu yuzuye ubwenge. Amen. Kubera iki? Isaha y'Imana yarigeze. Amen. Guma muri rya sezerano, zigama iryo banga, iryo jambo nyene Imana yakubwiye, guma kw'iryo sezerano,
rizohindura amateka. Eno muri Canada naragiyeyo, nsengere ngiye kuja muri Israel, Imana niyanshoboza. Haleluya. Ariko ngoma ndakubwira, Yosefu amaze kugeraho igihugu cyose kirunama. Amen. Byawe byose Imana niyugurura bizoshirwa ku mugaragaro. Abakuvuze nabi niyo bazoza kugusaba ijambo. Haleluya. Kandi Yesu yarabivuze ngo tuzoba baminiki, tuzocira imanza iki igihe cyo kugaruka kwa Kristo. Haleluya. Aboroshe n'abahambaye bazohagarara imbere ya ntebe, nukuvuga twebwe ico tuzoba tujejwe, tuzocira imanza amahanga. Na bamwe bagukengera, bamwe batakugaburira, bamwe batazigama umwambaro, bamwe batizigama mu ijambo, bose bazohagarara imbere y'intebe y'Imana. Ibitabo bizozunguru, ibitabo mazina azosomwe. Mariya wakoreye Imana neza zohagarara imbere hajya. Haleluya. Kandi umuntu wese azobona ibyo yakoze, naho uzoba utazi gusoma. Haleluya. Ariko ngoma ndakubwire iri jambo ry'Imana, Imana yambwiye muri Yesaya 35 umurongo waho wa 3, niryo ngomba kuvuga. Tuje gusenga Imana. Yesaya 35. Amen. Sinza kukurambira, ndagusigira umwanya ukwibaza. Amen. 35 dusome amajambo y'Imana. 35 murongo waho wa 3 aravuga ngo, Yesaya 35 murongo waho wa 3 kugira kuri 6, mukomeze amaboko acitse intege, mugumishe amavi aregarega, mubwire abahagaritse imitima muti rema ntacyo mutinya. Imana yanyu izozana n'uguhora, iyo ngero y'Imana izoza ibakize. Niho impumyi zizohumuka, n'ibipfa amatwi bizozibugwa. Ico gihe ucumbagira azosimba nk'impongo. Imana ihabwe icubahiro. Ibi ni bihe byiza. Iri jambo Imana rimpaye ko iganuke, kandi ndambwire abacitse intege, mbwira abantu bavuye mu masezerano y'Imana, mbwira abantu abamaze gucika intege, ni mureme uraharabazi. Haleluya. Ibyo wasezeranye n'Imana ntabyo nzi, ariko Imana iragomba kuguma mu masezerano. Imana iragomba kuzigama ijambo. Dawudi aravuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima ngo noye kugucumurako. Hari abantu bavuye mu ijambo baracumura, Imana igomba kubasubiza mu intege. Haleluya. Iyo umuntu avuye mu masezerano y'Imana, Imana naho usenga nikumva. Iyo ijambo litari muri wewe byose biba nk'ikibambasi. Nukuvuga iyo usomye Yesaya 5:9 ujya murongo waho wa mbere, nukuvuga ibigabitanyo ngo vyacu canke vyanyu nivyo bikinga mu nyonga y'Imana, bigatuma ukuboko kw'Imana kuba kugufi. Ninda agomba kukuboko kw'Imana kumukorako, ibyo bikagenda neza. Ndarangije somye bijya bitabo, igitabo ca Yohana wa mbere igice ca mbere murongo 8. Umuntu ararata ntagume mu byo Kristo yigishije. Haleluya. Ngo ntazi Imana, mama ndagusengera Imana. Ndarangije wino kwa Yesu. Amen. Gomba kwibyiwe Imana ibyumva, kandi Imana irakuzi, iratuzi twese kuruta uko twiyizi.
ngwino dusenga Imana. Ngwino ntuvuge ngo twatebeje rabudi umwanya wawe twawutwaye. Ngwino kwa Yesu, ngwino wandikwe. Imana igarura amasezerano yose. Ngwino nurabe icyubahiro ufise, kuko aboroshe n'abahambaye bazohagarara imbere y'intebe y'Imana. Kandi igihe kiratwegereje. Haleluya. Ngwino kwa Yesu, ngwino Yesu akugirire neza, ngwino Yesu akwambike. Haguruka. Imana irazi ko ijambo ritakiri muri wewe. Ngwino kwa Yesu, ngwino Yesu akugirire imbabazi, ngwino Yesu agutunganye. Sindakuzi ariko Yesu arakuzi kandi yakubonye. Niwe amajambo nakubwire kugira ngo utunganye ubugingo, kuko ibyejo ntubizi. Ariko inzamba y'Imana igiye kuvuga, abari mu mwami nibo bazoyumva. Abazigamye ijambo, abazigamye kugororoka, abatanduje umwambaro nibo bagiye kumva inzamba. Ngwino uce bugufi, Yesu akugirira neza. Yesu yugurura amasezerano, Yesu ashiraho urutonde, Yesu akupangire plan. Amen. Ngwino, ngwino. Kandi kwa Yesu birashoboka. Ntagire ukubesha, kwa Yesu birashoboka. Hagarara neza, hagarara mu ijambo. Abatarosa bafukama bahagarara aho bari. Tubasengera Imana, Imana iguhe vision ishasha. Kuko mama ndababwira, hari banga, hari banga, hari banga rikomeye, hari banga rikomeye. Ngwino kwa Yesu, ngwino kwa Yesu, ngwino, ngwino. Yesu arakuzi mu mutima, arazi ibyawe. Reka dusenga Imana, dusabe umurongozi w'ishengero asengera aba bose baje guca bugufi, kandi Yesu arakugirira neza. Amen. Data wa twese wo mwijuru, turagushimiye, turagukengurukiye muvyeyi wacu mwiza, Mana y'ubuntu, Mana y'icubahiro. Wewe wasubiye kugirira iri shengero rya ubuntu, warizanye kuri uyu musozi muri ingoro yawe kugira ngo risubire ryibutswe, kuko tugeze mu gihe c'iherezo. Ndagushima Mana ku majambo yawe meza atwibutsa ababitsa amajambo yawe mu mitima yabo, bakirinda kugucumurako, ko wamyubagirira neza, ko n'ubu witeguye kugirira neza uwo wese azobika ijambo ryawe, akirinda mu mutima wiwe kugucumurako. Uzomushitsa ku masezerano yawe, uzomushitsa ku byiza bateguye, ibyo amaso atarabona, ibyo ugutwi kutarumva, ibitigera binjira mu bwenge bw'umwana w'umuntu. Wabibikiye ababitsa amasezerano y'Imana, wabibikiye abakubaha, wabibikiye abakwizera, wabibikiye abakwizigira, wabibikiye abizigirwa. Bama bakwizigiye mu izina rya Yesu. Turagushimiye none ku ijambo ryawe rimaze kuroba, rirazanye Mwami Imana abantu bawe barakugarutseko, ngaba barapfukamye, baragomba ngubaharire. Nubaharire Data, nuharire umwe wese uko byagenze. Mwami Imana nubaharurire, ariko ubaharire, ubagwizeko imbabazi zawe, hanyuma ibyo bakoze, ibyo bagenemo nabi byose bice bija muri rwago rwitwa kwibagirwa, ntibizosubire kwibukwa. Kuko uri Imana uhariye, ubuhariye dusubira kuvyibuka, kuko wewe ntumeze nk'umuntu yama yibuka, ariko uhariye ubuhariye.
nubaharire rero hanyuma ubahe wa mwambaro w'amaraso ya Yesu, umwambaro w'amaraso ya Yesu usubire ubabeko bagumye uwo mwambaro gushika uzogarukira mwami Yesu. Hanyuma herero mwami kwirinda no kwizigama no kwihangana kuko urugendo ruca hagumye mu izina rya Yesu. Bahe kuguma bihanganye kandi birinda kuko umunsi umwe bazokanguka bari mu ijuru imbere y'Imana. Bagire neza rero ubandike mu gitabo cy'ubugingo amazina yabo yari mu gitabo cy'imanza niyimurwe yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Hanyuma bagire neza ubatera iteka imbizi z'amazi y'ubugingo zisubire zidudubize mu nda zabo, basubire bumva amahoro, bumva umunezero, bumva inkomezi, basubire bumve imigenderanire y'Imana isubiye kuba muri bo. Turagushima ko byumvise, turagushima ko bibakoreye, turagushima ko bahinduye basha, turagushima ko bagiriye neza bagataha bakunezera, bagataha bagushima kandi bagushira hejuru. Ni mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu tubisavye, amen. Murakoze, musubire mu bibanza byanyu. Imana ibagire neza, irinde gukora icyaha. Reka dusengere kandi wundi mugwi w'abantu batakigira inzozi, abantu ipfuza inkomezi za Yesu, inkomezi za mpwemu yera. Turaza gusaba muhaguruke, ushoboye gushika imbere mushike. Turaza gusengera imigwi itatu. Haleluya. Kuko Yesu atari kumwe nawe ntiwoshobora. Yosefu yahagaze kuko yari kumwe n'Imana, kandi Imana ibana nabo n'abafise batunganye. Ntushobora kuronka inkomezi, ntushobora kwihanganira amageragezwa, ntushobora kunesha icyaha udafise inkomezi za mpwemu yera. Hagarara dusenge Imana. Gwino mutamu. Sabe muhaguruka aho muri, atuje imbere. Karibu. Mana data wa twese uvyagiye ahera hahera mu bwami bwo mwijuru, turagushimiye mwami iki gitondo ko wagendeye ishengero ryawe mu Kinama. Mwami Mana warizanye intumbero yawe kwari gucurirwa ya majambo. Turagushimye mwami ko ijambo ryawe rivuze ko dukwiye kuzigama mwami Mana nzi muri mwijuru ubwizigirwa. Mwungere wanje mwiza, ijambo ryawe rimaze kuvugwa, uwera wa Isirayeli, kuko tugomba twese atanumwe avuyemwo. Mwami Mana nzi muri mwijuru bahagurutse abandi baguhaye imitima yabo, kandi mwungere wacu mwiza wadusubije ubwizigirwa, watwambuye ubucocegwa, utwambura za ntege nke, wongera katwambika inkomezi, ubana natwe. None iyi saha nayo mwami uragombye kuzuza mpwemu yera abera bawe. Yesu Kristo umunyanazareti, turasavye mwijuru mu izina rya Yesu Kristo, mpwemu wawe yera umurungike muri iyi mitima yugurutse iguhanze amaso. Iyi mitima irakurorereye, uyuzuze mpwemu yera, turangagwe na mpwemu w'Imana, tubashe kunesha ibi na biriya. Mpwemu yera aduha ubwizigirwa bwo kuzigama ijambo ryawe mu mitima yacu. Twenyene ntitwobishobora, ariko mpwemu yera ari muri twebwe azotwibutsa, azogendana natwe, azoturongora, azotuyobora nk'uko wayobora intumwa zawe mwami, nk'uko wagiye uyobora ishengero ryatwitangiye imbere. Turagomba natwe utuyobore, turagomba mpwemu yera ayobora ishengero. Mpwemu yera yuzura imitima yacu, mpwemu yera tubwire, mpwemu yera avugane natwe. Twumvise amabanga menshi Mana, twumvise ibyagiye bikora
mu mitima y'abera. Iyo umuntu Mana akwihereranye urarungika mpwemu wawe yera akavugana nawe. N'ubu Mwami turasavye ufurure ingabire za mpwemu yera mu mitima y'aba bantu bahagaze hano. Mwami tuyobogwe na mpwemu wawe yera, tugende tubona aho turiko turaca, tugende twumva ico tubarira, ico tubwira gukora kiba arico dukora. Turagushimiye iganuka ryiza Mana wavuze kutuzi, kandi Mana umwe wese ahaba n'ibikorwa gukorera urabizi. None rero turasabye mpwemu yera yuzura imitima yacu abakozi, yuzura imitima y'abishengero, yuzura ishengero. Mana ishengero ryo mu Kinama rirongorwe na mpwemu yera, ishengero ryo mu Kinama riyobogwe na mpwemu yera. Mpwemu w'Imana tanga ingabire zururuke mu mitima y'abera bawe. Mwami Mana ube mu mpwemu yacu, mpwemu wawe yera abe mu mpwemu yacu, impwemu yacu iyobogwe na mpwemu wawe yera. Niho tuzozigama ijambo ryawe riguma muri twebwe. Urakoze twabigushimiye muri iki gitondo kutanze mpwemu wawe yera wuzuje imitima yacu, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye, amen. Urakoze. Turacabandanya gusenga Imana. Tusabe bajya bafise ibyo basabye imbere y'Imana batarishugwa. Hagurukaho muri ababishoboye mushike hano imbere, n'abagwayi tubasengera Imana. Haleluya. Yesu nuno munsi aracakiza, kandi Yesu afise programa yawe mu kuboko. Dusenga Imana. Haleluya. Ugisha w'Imana kugira ube kuri wewe, ibikorwa by'Imana bibe muri wewe. Yesu ahindura amateka, ibikubabaje Yesu abyumve, haba Yesu abikore, kandi arabishoboye. Hagaruka mu kwizera, haguruka tugusengera Imana. Gira ukwizera Mana aba rash titi ra. Yesu niwe nyene iri shengero, kandi umwe wese yaje imbere yawe. Iri shengero rirahagurutse bafise ukwizera, kandi ivyabo urabizi. Nubakoreko. Raba uyu muntu amarira yiwe, raba Mwami ibi bibazo amaranye imyaka, raba Mwami vision yiwe, mu izina rya Yesu umanuke ukora ibitangaza mwari no shengero. Ijuru niritabare, ijuru nirimanuke rikora ibitangaza mwari no shengero. Ibikuye umupapa, ibikuye umama, ibikuye ukaka na dada, mu izina rya Yesu kurura imiryango y'ijuru, tanga umugisha mu izina rya Yesu. Turasavye iyi misozi hagaze imbere yabo, wongere kuyisenyura kubw'amasengesho. Uracariho Yesu, kandi uracakora. Kora ibitangaza mu izina rya Yesu. Warabivuze babo tuzorambika ku biganza, bazoronka umugisha, bazoharirwa ibyaha, bazokira ingwara mu izina rya Yesu. Turabarambitse ku biganza mu iryo zina, abahagaze mu ntebe, abahagaze ruguru, mu izina rya Yesu turabasengeye. Uri mu ijuru ngo wumve amasengesho yabo. Tubarengukanye imbere y'ijuru kugira ngo umwe wese yishugwe mu mwanya wiwe, kandi Imana ntutebe kubakorera igitangaza kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro. Bagirire neza nk'uko bizeye, natwe turabyizigiye ko dusenga Imana yumva. Yamana agira neza Yosefu, igire neza umwe wese. Umwe wese yakira umugisha, umwe wese yakira ingabire, umwe wese ahindurirwa urutonde, umwe wese akira ingwara, abagwayi bakire. Kuko uri Imana urakoze kumwe wese umugendeye mu mwanya wiwe arose umugisha, umugisha w'Imana, umugisha wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, nube kubizera bose.
turabyizigiye kubikoze kandi turumva ku ijuru ibishingiye ntahe tuvyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mugira ukwizera. Imana ibahe umugisha. Majambo y'Imana twumvise murakoze naya Imana yampaye. Yesu nabahezagire. Amen.